bisigura yuko wewe nawo uri mu underground ushaka kumenyekana canke uri mu fighter nkanje gerageza ukora umuziki mwiza gerageza uinvestise ukora ikintu n'abasaza batarakora hama twebwe abasaza tuzokwikosora ndafise surprise nini cyane mu bafanzi banje batari biteze ariko reka ndayigire secret tucyane mzee umurapere nta secret agira ndafite collab international collab shora kuvuga igihugu sawa mini pourquoi pas man wallahi ashaka kuba ari Diamond Platnumz sure acha tusubiri tuone ariko bana msubiri muone acha nyamaza. Yes, hello bakunzi ba Ndaha TV umeze neza muri fresh. So Elman love nk'umwe bisanzwe I'm good I'm okay una munsi nje neza urabona ko ari mood y'ibisazi tu ko mudabiti dari ko reka nabwire neza yuko no munsi nkora nk'umuraperi. Nababwiye ko ngiye ngeze ku muraperi mvuga nk'umurappers ngeze ku R&B nanjye nkaba umu R&B ariko no munsi ndafise Magic Soldier rohiye Kingorongoro umwanditsi w'indirimbo nyinshi cyane zagiye zirakundwa duhereye ku ndirimbo za kera cyane zasumba zose zavunja goti n'izindi nyinshi ariko uno munsi afise izindi ndirimbo ziko zirakora neza muri entertainment yiwacu ariko afise n'ibintu byinshi cyane bimuvugwa ko ndetse tuzakushika ko avatu reka tubanza tumuramutse Magic Soldier vipi bro woza wombona ego umeze neza yego and a long time bro long time lakini pia mbandi hano wawibereye hano kimya tu kubera iki ufata umwanya muremure w'agacerere niyo kamere yanje je kenshi nguma nihore ariko kandi ndakora ndakora mu gacerere gusa iyo ibikorwa byanje bigiye habona ni abantu baca babona ati kumbe wa muntu ntabwo aba ari buhore bucece abahoze gukintu Magic Soldier ngo muhuye mwibarabara muhonyora ukarengana ariko muhuriye kuri microphone bro aragutabura kwica kabisa yego so bantu benshi baravuga aya majambo yuko Magic Soldier asa n'umuntu kariya yiwiri kiragenda imera nk'idafise inguvu cyane bivanye n'ukuntu ari kuri indirimbo atevye iki kintu Magic Soldier akivuga ko ikiyo gitanga ko umuco wuwo sinobabuza kuvuga ivyo bashaka ariko nyene je mu bisanzwe nkora umuziki udapfa bisigura yuko naho nogira umwaka wose nariko ndakora ugerageje kumva ex girlfriend cyangwa kumva hari kera umva nyene ko ari muziki izo kwa maho mesi yose yes umwana naho no mara igihe kinini nariko ndakora imiziki yanje ugumu yumva tu ariko abakunzi babashaka ikintu gishasha bavuga ati bana play ameza 2 ameza 3 yaduhaye ikindi kintu twumva ubundi buryohe butandukanye na bwabone ico nico kandi nico kintu turiko dushira ku meza ya management yanje na team yose tugerageze kuraba ingene twogikosora hama cyo no bemerera nuko ubu tugiye kurekura indirimbo ku kwezi Imana ntiyabishaka kabisa Imana ntiyabishaka indirimbo imwe ku kwezi bari audio gusa canke izo zana video nko mbona umenga bimaze imisi vana ariko kenshi nyene je baramenyereye ku ndirimbo zifise amasanamu murazi yuko namye ndabaguhisha misi yose n'ubu mperuka kubasorera Steifa bisha ndabongera nakandi kantu bitege gusa kantu keza tukiraha anya benshi abakunzi bawe baridogera MA production bibanye n'iki kintu duheje kuvuga twaciye ko bakavuga ko MA yo biri kirakuveteza bavyita kuveteza ngo kiyamuveteza rikituma umenga ntakora kuri wa murindi mu yakora cyagihaza muri Tanzania akatuzanira collab na Country Wiz akatuzanira video zimeze neza ariko bakavuga ati kuva avuye hari yarahindutse yarasubiye hasi oya nibisigura uko ijya MA ntabwo ari company isanzwe ntabwo ari inzu isanzwe ni inzu ifise production ifise vyose ifise management ifise label bisigura yuko ikintu cyose kijya ku mupango wacu uno munsi nimba mpoze simpoze bucece ariyo bikorwa byinshi cyane maze gukora hajya kandi bibaye ngombwa bizoja habona vuba kandi abantu bazoryoherwa kubera ko ntabwo nari nicaye
nariko ndakora yeah. Kabisa muri management ya warimwo ndagaruka ko n'igyambere je nawe dukorana ikiganiro rero mfise byinshi no cyako ariko ntegeza kubicako wari kumwe na MB Data aragenda agiye asigara ridoga avuga neza yuko county ziwe yakoresha kuri social media batisigaranye atangura gushasha eske county za Kingorongoro ni uzikoresha cyane nazo zivise management zikoresha na management yanje ariko kandi ababifana babisangiye kandi sinibaze yuko ivyo MB Data yapfuye ntuze na MA production jetco bifa oya ariko kandi icyo no bamenyesha nuko MA n'abavyeyi basanze aho natawe umva banshira mu muryango wabo urazi gutora umwana utavyaye ukamushira mu muryango wawe so mutima w'abavyeyi bose bisigura yuko MA n'abavyeyi bamfashe bashira mu muryango wabo n'ubu ndacawurimwo ndashima Imana kubona ndi mu rujya muryango kuko mfashe neza ariko ntimwumvira yuko nawe ejo bishobora gushika muvanye ugasanga account zawe zitanguye ya zero Kingorongoro twamenye ko Instagram yiwe yayubatse neza uyiravye uvuga ati wow c'est un artiste agatangura a zero ibyo sindavyibaza nibiri no mu ndoto nibiri mu migambi sindabibona na hafi ariko nyene ibintu byose tubihimana kandi tubanye neza n'umuryango wa MA Productions yeah. Kabisa imbere yuko ngenda kuri Fairway ariyo yatumye mpaguruka no munsi reka mbanza nsabe gatoyi akapeti akapela kugira ngo tuje muri mood fresh ntabwo numva neza mujwi yo okay Mendo King come and go low Songolo kante na make vingolongolo nipate che mikato kipenda ni follow so gusa ni kuguse one ami kama solo yo na kujenga jina so shida ni kumaintain na hata ikiwa shida siwezi kwa kimaintain ndio maana usinite Trump mini Joe Biden niko na mtoto mkali Kimana Stain is going down yuko na mtoto mkali Kimana Stain Big Fizz hata kuua yeah hiyo ni changamoto na nadhani Big Fizz wanajua hata hiyo freestyle yeah. Watu wanasema kwamba unapenda kutumia sana majina ya mastaa wenzako kwenye muziki yako ile unakumeiombea ruksa au unaimbaka tu hamna shida mara nyingi sana siwezi nikamuimba msanii bila atuongei wala atuongeaje kwa hiyo naweza kuata niko nayo kwenye paper tunakutana na msanii anasikiliza na msikilizisha fresh tu mimi sina beef na msanii yoyote ule Burundi ndio maana kwenye vitu vya mabifu hautanisikiaga mimi kabisa niyo mpamvu cyamvuga ati rap beshi bayimenyera ko ari umudiho umuntu wo kwiyemera ndashobora kuririmba ikintu ukumva nyine ko ebana na disinze umuntu ndanamuvuga n'izina ariko ukamenga nta kibi kirimo yeah abantu nibamenya gusa strategy umuntu ashobora gukoresha mu kuririmba mu kurapa ntiyumve ko wamututse yeah ego tuje kuri Fairway ubutumwa buri mu ndirimbo Fairway n'ubuhe washatse gushikiriza abarundi muri rusange Stay far n'indirimbo igiswahili kandi rero ivuga kuri hanini ivuga kuri nouvelle génération ibabwira yuko bobandanya bakora nibumve amajambo y'abantu bafocusinge na vision yabo bisigura yuko ntiwigaye ngo kubera kuri underground ntiwigaye kubera kuri mutoyi ntiwigaye unanigwe gukora ivyo abasaza batakoze kora hama wewe mutoyi ni uzotuma ujya musaza yikosora avuga ati uyu mupeti ko yabikoze tube tukaba tumaze imyaka myinshi turiko turakora tutarabikora kuko tutobikora nubu ugacho usanga utumye ujya mu grand frère wawe akora neza kandi yivuye inyuma nkuko jewe nakoze nakoze ile nyiri mu underground nkigenda kwa maguru ikahiti sasa nimefanya nakoze ile ndainvestisa bikomeye ndashiramo amahera ngira video nziza n'abastar benshi batari bwakore ngaha umva ndabugurura amaso avuga ati kumbe rero turashobora natwe gukora nuko namwe mwarabibonye benshi baciye bataha turakora twakoranye n'aba star batandukanye Big Fizz Basabi ba Ashley Diva abaririmvyi benshi kubera ko nakoze ikintu kinini kitana kinankwiriye
kuko nari nkiri muto na mahera ntaki ariko naronse amahera make ndashira muri wa muziki si kuvuga yuko nahomvye ariko narungutse ibintu byinshi narungutse umuryango munini narungutse abafanzi benshi narungutse amahiti menshi biciye kuri irya hiti yonyene imwe bisigura yuko wewe nawo uri mu underground ushaka kumenyekana canke uri mu fighter nkanje gerageza ukora umuziki mwiza gerageza uinvestise ukora ikintu n'abasaza batarakora hama twebwe abasaza tuzokwikosora ego reka ngaruka hanyene ni kibazo umubazwa aho ugeze hose mugabo inyishu gitangira bavuga ati inyishu bari yo kwigovyora tu ni ikintu cyafashwe neza mu ndirimbo yose bafashemo akantu kamwe gusa bakagira ko analyse nini cyane baravuga ati yashatse kuvuga yuko generation yacu bato bagiranye n'abakera iki kandi ubiravye neza usanga kingorongoro se mushasha n'abakera rero avuye avuga ati usirenganishe na new generation unakuna nikose nikose adabu nikufanya nini rero bashavuga ati anatuchukua si poa vipi urumva rero igengisho utanga uyigovyora ati urabona mbana kurese kubuna atakiwa utumike tu sana nini bavuga ati wapi ni yo kwigovyora tu alituchana tu ya unajua kwanza au ma new generation si waogopi you know what I mean si waogopi kubera ko n'abasaza barananiwe tunaendelea tunafanya kazi nao lakini pia ijya ndirimbo bagerageje kumva nkitangura maka ngaheza ndo watayelewa nibafate twa tujambo tubiri naririmbye oya bafate indirimbo yose ndafise ibintu byinshi naririmbye muri irya ndirimbo sasa kuba navuze ati msininganishe na hii new generation covid-19 nibisigura yuko naponze nouvelle generation ahubwo nashatse kubereka yuko umukuru aguma ari mukuru mutoyi aguma mukuru yubahe mutoyi yubahe mukuru twese twubahane hama dukora umuziki mwiza abafanzi bonyene bazojije ntubona ati muri no minsi nsigaye nca ngaha abantu bakavuga ati banyumvise uca ufata ugaye babasaza bawe bose bagutanguriye oya icyo ni gikunda kandi ntabwo ari ikintu cyiza mu mico y'ikirundi urubaha ukuruta na mukuru akakubaha kubera ko twese turangana imbere y'amategeko kabisa ndibaza neza ko inyishu itomoye aho je ndayironse tubananye n'ikindi kibazo nari mfise cerekeranye n'ukuntu uri kurakora ku murindi uriko abantu bitege kusubira kubona MA production ifashe ikingorongoro ikamutwara gukora video hanze nkuko twabibonye zikafatisha ndetse zikanakondwa ku ma TV yo hanze so I have surprise ndafise surprise nini cyane mu bafanzi banje batari biteze ariko reka ndayigire secret atuchane mzee umurapere nta secret agira ndafite collabo international collabo shora kuvuga igihugu ariko bamenye ko ari hanze y'igihugu nayo bari muri Congo ni fresh ni international kubera ko twajabutse oya basi tubwire urudome rumwe rutangura gw'ico gihugu oya rumwe bonyene ushaka ibintu cyo tubana kubera ko indome zitandukanye mvuze Semba mvuze Congo mvuze Tenga mvuze Tanzania mvuze Ara mvuze Rwanda mvuze Kenya mvuze Kenya Uganda urumva na hamwe mva ibihugu byose bifise ntuze bifise alphabet zitangura zayo nta mpamvu rero kuvuga alphabet sawa basi uvuga igihugu cyose basi tubwire basi kuba ko abarindwi muri benshi kandi East Africa ifite abarindwi benshi tuzi benshi usanga basangiye alphabet tubwire basi alphabet muri yo muri muzokorana imwe yo initangura dushe tumwirondera tigira amarosheri shaka wari Diamond man apona ni chenga we sawa mini pourquoi pas man wallahi ashaka kuba ari Diamond Platinums sure yeah acha tusubiri tuone ariko bana msubiri muone acha nyamaza ajua pusha naambia ni surprise utanichenga tu tuendelee nimekwambia ni Diamond Platinum sababu ni surprise siku utaona link na kufikia usizani kama ni fake account wali create Utajua kusema anatafuta kiki ni uongo. Hamna cha kiki wala nini. Watu tu wakae mkao wa kula.
kuna collab iko international, hariyo collab iri international ije kubera abafanzi banje bakumbuye kumva ndabaserukira neza mu kindi gihugu. Ego namye ndabikora. Ego tukiringa hanyene ku muziki ndundi experience ufise mu muziki irakwiye kandi urabona neza game ngene kiragenda nihe tandukaniro ry'umuziki wejo hahise nuno munsi turiko tutera tuji imbere cyangwa turiko tuji inyuma, niba turiko tuji inyuma habuziki kugira ngo tubanaye twipushinga fresh? Biriko bigenda neza. Ugerageje kuraba new generation urabona ko bahinduye ama strategy twebwe twakoresha canke abasaza hariya bakoresha. Urabona abapeti bariko baraza barafise ingene bariko babigenda neza, bariko babijana neza. Ni vyiza sana kuko bituma natwe tubona ati reka tuje muri uyo murindi w'abapeti nyene hama dukoze. Nubwo bariko barababera icitegerezo nabo nyene mu myaka yabo mike. Nivyo nyene naririmbye muri Stefa. Ego Magic, hari ikibazo bakubajije numvise ku radio kitaronkejwe inyishu neza. Babajije ati ku kibazo cha promotion Magic Soldier bifiriye kumenga ntakaronka promo ikwiriye cyane ku muziki kuko namwumviza ndamutahura ndavuga ati kera indirimbo za Kingorongoro wasanga hapa na hapa zinapigwa, lakini leo bana tunaishia kuziposti na kuzisambaza ku Instagram na WhatsApp group basi ukipita mtani hausisikii. Unajua hivyo Barundi murabizi na mananiza matupu. Kwa hiyo sidhani kama nitafanya muziki kwa sasa nitafanya muziki wa kufurahisha watu wote. Labda nitafanya muziki wa kufurahisha wale watu ambao wananifuatilia. Unasikia? Hivyo Burundi turabizi, sio mimi mwenyewe naanza nikakuwa niko nalia, lakini pia muziki wa Burundi kwa ujumla haupigwi Burundi. Nico novuga ariko sinovuga ati ngo ndabanywe cyane ku buryo nojya no tumwikomo ku mu journalist w'abandi afise akorera ku radio itari gwiwe, ntabwo no muta ku mwikomo, ariko novuga muri rusangi abarimvi dukora umuziki mwiza n'aba journaliste muri rusangi canke ama medias muri rusangi ba supporting canke ba promoting umuziki u Burundi. Ego nkira hanyene ka swali ka kupitishia tu hagati ya promotion yo ku radio na promotion ya TV online ni yihe unaona kwamba hii ndio ina push sana kazi kuliko nyingine? Unajua tatizo lenu nye TV online urabona nkanje ngaha turiko dukora ikiganiro cy'umuziki ashobora gucamwo ikibazo kimwe gusa kigaca cyonone ikiganiro cyose mugasha mugifata mukagishira kuri title. Unukutana tuongelea muziki ariko ariyo title ivuga ibintu bitari ko bigenda neza. Mbona kuna TV online ukutana zinapenda zifisa abafana bakunda ibishego bagacha bafata kijya titre bagacha bashiramo kijya gishegu nyene canke akantu wavuze koko dissing umuntu kubera ko abantu baba bashaka ibintu byo kudisingana ugacushira kuri noze kuri title. Ivyo rero ntabwo byubaka izina ry'umuririmbyi neza kubera ko bica bimwicira CV. Kubera ko banditse kuri YouTube izina giwe acha haza twatu insolite yakora. Urasikia nkanje mama wanje akunda kuraba YouTube sana, abonye ati Kingorongoro ngo bamufatanye n'umukobwa mu nzu acha telefona mwana none ibi bintu bakwandika ko mwana ibi bintu nibikiga mwana. Sasa tusanga kwela nafungua kakirondera cya kintu arakibuze sinone biga bintu bavuze biri he ego yabiravye ariko ijya title iguma ari title tu. Sasa tugerageze abaririmbyi bacu tuze tubaturira ko ibintu byiza turangize ikiganiro kugira ngo dukoreshe umwanya neza. Ubakugeti ugire ikintu hanuye ku baririmbyi b'Abarundi nka batatu nabahe baririmbyi bavuga ati jeno hanu nakana no bahanura iki? Oya sino hanura baririmbyi batatu ahubwo novuga group kuko ariyo mantuze ama categories ariyo abarandbist ariyo abaraperi ariyo jeno hanura abaraperi muri rusangi kubera ko nanje ndumuraperi. Ni giki wo bahanura? Abaraperi bagenzanje
dukora umuziki mwiza, dukora umuziki uhanura, dukora umuziki wamaho, umuziki utazopfa. Ntidukora umuziki kubera ko akantu kabaye ejo tugakora uno munsi ama ejo bundi gace gahita. Oya, dukora umuziki uzokwamaho ibihebo byose. Je naririmbye indirimbo yitwa Hari Kera, imaze 2 ans iri kuri YouTube, ariko gushika ubu naho boyivuza kuri Rema TV cyangwa bakayerekana kuri RTNB, baravuga ati ibi bintu vyamyeho, ego indirimbo ashizokwamaho misi yose. Nuko abarapere hamwe twokora umuziki wamaho, nukuri kwa Mungu twosubiza wa mutamana twamye twiyambitse kuva kera igihe cyaba Etoile du Centre, ba T-Max, ba Big Fizzo bagikora ama hip hop, something like that. Vyo bavyiza sana rero dukoze umuziki uramba kabisa. Ikingorongoro je ndagushimiye cyane kumwe yampaye. Murakoze cyane, Imana ibazagire. Ego. So bakunzi ba Ndahati TV mwavyumvise turi kumwe na Kingorongoro Magic Soldier Rohe, mwanditsi w'indirimbo Ex Girlfriend, my favorite song. Kabisa indirimbo ndayifana sana, ariko ngiye namusavye akapera ya ariko ndazi nza kuyikura YouTube yiwe iriho. Ndanabibutsa ko mugenda kuri channel yiwe ya YouTube ya Kingorongoro mukagira subscribe kugira ngo muze mukurikirana ibikorwa vye, mwongere mufashe kubisharinga henshi aho namwe mushikana kugira ngo mumushikane nawe agere ku yindi ntambwe muba mwifuza ko agera ko. So ya Elma Love ngo bisanzwe mwarimu ndi kumwe na Magic Soldier Kingorongoro, tukubwire ati Imana ibahezagire cyane, mukomeze kudukurikirana cyane.